Isanganiro Award cakuje mico kibazo gute kugira ngo utangure kwiyumvira guha umwanya abaririmbyi bahiganwe cyangwa bahiganishe ibikorwa byabo hama mu bahubushingwe uko gukunda kuririmba gukunda umuziki byatumye ntahura abaririmbyi gira kurusha kwandi babatahura cyane yumvira umugambi munini wo gukomeza ibijanye n'umuziki n'abahinga bo mu Burundi cyo bita la création d'une industrie culturelle et créative n'umuso yita industrie culturelle et créative. Hariyo commentaire yanditse avuga ati ngo Isanganiro Award ngo maratumara amaza makungu mbega nka wewe umaze kubumva cyangwa kubona nk'umuntu ari muri ya industry akavuga agatanga nka commentaire nk'iyo oyi wowe ubiha agaciro ka gute yaravuze ati jewe ikibanza cyo wanje mukinkure mugishiremo uri muri imvyi runaka hamwege mubivuga ko ibyo bintu byarabaye ego hamabara musubirije bon yarabivuze kuko twe dusanga turakurikirana ama media we yabivuze kuri media isanzwe ari niyiwe bamubwirije iganiro umugara avuga ati jewe ikibanza canje cyo muri Isanganiro Award bakinkuremo. Bakunze ya magazine katumwe tubaramutse mu rukwigana rw'igano tubahereza turababwiye ko zoba yagira byinshi cyane turabereka abaririmbyi turabereka bakimugabo no muso twagendeye su muririmbyi su mucafi afite byinshi yakoze afite byinshi karakora unofise natwe twamugendeye kugira ngo tumubaze ibibazo bibiri cyangwa bitatu dufise araza guhera abidondora ababwira uwo ari we hama natwe tugaruka mu nyuma reka ndabaramutse bitanu baramutse neza mumeze neza n'abaturaba bose bari nabo kuri magazine uwo ushaka kubabwira uwo uri kugira ngo dutangure iganiro cyacu bakuze uri we. Urakoze cyane nitwa excellent Nimubona ndi mu entrepreneur ni kuvuga mfite une entreprise de communication hama ibyo dukora nibijanye no ku communiquer hama no gufasha coaching pour impacter les gens positivement ibyo dukora. Mwabyumvise cyane avuze ngo ni excellent Nimubona ariko hari akantu twabwiye jewe kuba ndamuzi nka excellent Nimubona hari abenshi bamuzi ku izina rya excellent Nim mbega excellent Nim babwira excellent Nim uwari watana excellent Nimubona excellent Nim. Excellent ni amazina mwamenye mu Isanganiro natangwe muri radio Isanganiro mu 2004 niho nagenda akora ibiganiro bitandukanye hanyuma mu ma animation nakora narakoze ibiganiro nagenda ndivuga ariko cyane cyane ikiganiro navuga nti realisation yanje ya mbere nagize mu Isanganiro ni ikiganiro natanguje cyitwa Uburundi buraririmba aho nashoboye guha akaryo abaririmbyi y'abarundi abahinga b'abarundi kugira ngo baronke ico bavuga baronke umwanya kwidondora no kwerekana ico bamaze ni hari muntu mbere yuko dufashanya kugira ngo abarundi bamenye ko abaririmbyi bafite uruhara mu buzima bw'igihugu hari muntu mbere yuko dufasha abaririmbyi abahinga kugira ngo nabo bashobore kuba des acteurs économiques à part entière muri iyo projet nashizeho kiganiro Burundi buraririmba ndanezerewe ko n'ubu kikihari hanyuma mu nyuma n'ico kiganiro cyangwa muri umugambi muremure yo kugira icyo no kwita autonomisation de l'artiste burundais nahavuye nkora undi mugambi witwa Isanganiro Award nayo nyine n'umunsi ihari nkaba mbere ndonkeho akaryo ko gukenguruka abarongo Isanganiro ko babandanije iyo migambi yose na cyane cyane nk'abitanga gose kugira ngo babibashikirize aho ni nko mumenyesha amakuru baguma bikora ko cyane mu kwamamaza ibijanye n'iyo migambi aho hariho nka Christian Xavier hariho n'uwo twatanguranye anteye intege cyane no kwibagira yitwa Eduje Monima yakora ico gihe muri studio Jambo uko igihe ntangura uwo mugambi kumure tuzaza kubivuga Isanganiro Award abantu nibatahura ivyo ari byo igihe ntangura n'uwo mugambi kumure buraririmba ntibyari bimenyerewe ko umuntu agira ikiganiro cy'umuziki w'u Burundi kuko ico gihe bavuza gusa animation libre wari umuziki gusa bavuza nta biganiro byari bihari biha ijambo abaririmbyi b'abarundi babo ayo mazina mvuze n'abandi kumbe nashoboye kuvuga bari muri bake batahura indoto yanje na indoto ico gihe. Voilà jewe nkaho rero ntunari nkeneye kuba uri entrepreneur ivyo ni kuri narisanzwe ndabyemeza kandi nunda cyabyemeza cyane ariko ikintu jewe nari mfite wacana ke nibazo nari mfite no musi byo kubaza nampavuze kuvyerekeye Isanganiro Award ego mene byarakoze muri radio Isanganiro hama uragira ibiganiro watanguje nk'ico gano ca Burundi buraririmba n'ubu uye dukemukye mutama Christian Xavier agikomeza iganiro kirameze neza cyane
rero naho nkeneye ko tugana ku ceke Isangano Award. Isangano Award cakuje mu ico kibazo gute kugira ngo tangure kwiyumvira guha umwanya abaririmbyi bahiganwe cyangwa bahiganishe ibikorwa byabo hama mu baho gushingwa. Icyambere na mbere nuko jewe ubwanje nanje ndumuririmbyi kuva nkiri muto narakunda kuririmba naririmba cyane mbere naragiye no mahiganwa mu 1993 bikaba yuko ariho natangura gusohora indirimbo ya mbere live kuririmba indirimbo ivy'amahoro 1997 niho nasohoye indirimbo yanje ya mbere muri studio ya Wipiste muri Jeunesse Sport ariko mu nyuma maze kuja mu vy'umwuga novuga nti mu buzima harageze igihe ntegeza kugira choix hagati yo gukunda journalisme no gukunda umuziki nateza guhitamo kimwe cyamhitamo gukomeza ivyo kumenyesha amakuru mba ndahagaritse by'umuziki uko gukunda kuririmba gukunda umuziki vyatumye ntahura abaririmbyi gira kurusha kwandi babatahura cyane yumvira umugambi munini wo gukomeza ibijanye n'umuziki n'abahinga bo mu Burundi cyo bita la création d'une industrie culturelle et créative no musayita industrie culturelle et créative niyumviye ko ikintu cyo tuma dukomeza ibijanye n'ama réalisation y'abaririmbyi mugabo hakariho nani ma réalisation connexe abaho canke ibindi bintu novuga nti ubundi butunzi buheza bukagaragara bufatiye ku muririmbyi ukuyumvira yakoze yiyumvire yanditse yaririmbye hari ibindi bintu biza mu nyuma biboneka ariyo nk'ama produit novuga nti aheza akagaragara mu nyuma agamuteza imbere ubwiwe nyene ico novuga nti industrie culturelle ico gihe niyumvira umugambi muremure yo kwiyumvira festival nini cyane yohuza abaririmbyi y'abarundi bakomakomeye ku isi bari hirya no hino ku isi bagahurira mu Burundi au moins une fois l'année bakeshaje experience n'abasanzwe bari ngaha bakerekana ubumenyi bwabo bagaha le spectacle abari abarundi au public bonde kugira ngo bereke ko bazikira uwo mugambi nashoboye kubukora wose biragorana mu mwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 imyaka myinshi rahera ndabona ko bitevye niho nahitamwo gutanguza basi vole imwe iyo vole niho naciye niyumvira Isanganiro Award ikintu gituma muri promotion tugira mu radio hose tukura muri bajya benshi twagire promotion umwe avemwo aje ku yindi niveau yo hejuru kugira iki kugira ngo umuririmbyi yavuyemwo abe reconnu kurusha abandi abe reconnu gose na la société ce qui dit société harimo ama entreprise harimo aba communicateurs aba annonceurs baheza bamukoreshe mu ma publicité baheza bamukoreshe nk'umu ambassadeur baheza bamukoreshe comme un produit yo kudandaza le produit et service kugira ngo ya autonomisation navuga mu ntango ihezi konde buryo umugambi wa Isanganiro Award naho heri navyumvire kubikora ndawandika ndawusigura ntibyari byoroshe ndibuka yuko nabisigurira cyane mu uyobozi w'ico gihe yitwa Vincent Nkeshimana Imana mwakire yaritahiye ntiyavyumva ntiyabitahura cyo kimwe nabandi ntibabitahura mbwa nk'umuyobozi nafashe mara kumusigurira mu nyuma rate barambwiye ati ndakuravye ingene uvyemera ndakuravye ingene uvyumva uvyizeye jako turabe voilà excellent hari ijambo kwerekana agaciro k'abaririmbyi nivyo byatumye Isanganiro Award ivuka mu ijambo rimwe kwerekana agaciro k'abaririmbyi nivyo byatumye Isanganiro Award ivuka uretse ko maduhere kuri edition ya mbere ndazi ko warukiri muri radio Isanganiro na edition ya kabiri niyo harusanzukiri mbega wewe amaze kukwemerera nyakwigendera Vesa amaze kukwemerera yuko ati reka ndaguhaye amahirwe bikore ubijemo amaze guha amahirwe edition ya mbere bishobora kuba byarakoroheye kugira ngo ushobore gutunganya cyangwa kwegeranya indirimbo z'aba bantu bose barose amahirwe kuri radio Isanganiro bose kugira ngo ubakombine bashire mu higanwa rimwe bise Isanganiro Award. Umugambi Isanganiro Award ntushobora gushoboka ukoze n'umuntu umwe canke babiri bitegerezo wateza ukenera kwimplika abandi benshi bari muri domaine y'umuziki. Nico gituma naciye ishiramwo abantu batandukanye harimo abanyanyuzi bajya gukora ama studio harimo abamenyesha amakuru bani radio basanzwe bakurikirana ibijanye n'umuziki w'u Burundi harimo n'aba grand artistes bandi bakera les anciens artistes no kuvuga twiyumviriye abantu bose no kwita les acteurs bo muri domaine bose benshi bashoboka kandi tubona ko bafise ikintu bamaze kugira badufashe kubishikako naho twashoye ushobora kuronka rero abarivyo baza muri iryo higanwa ubundi bwo si jewe nagira liste si na Christian Sabyagira liste si nundi oya
nabo bose meje kubwira twaheza tukabasaba tuti mudufashe umugambi n'uyu ni mubikore rero mudushikirize urutonde ngo baririmbye boja mu higana. Jewe nko kurikenye Isanganiro Award kuva igitangura edition ya mbere yatwawe na Khalijo. Ushaka kwemeza neza yuko igihe Khalijo yari karahiganwa uravye baririmbyi bari muri competition uravyemeza neza yuko Khalijo kiya gihe niwe yawe nka umenga niwe umusuperstar tuvuye gutyo byagaragara ko umenga ari hejuru gusumba abandi bari mu higanwa. Oya ubundi bwo igihe Khalijo atwara Isanganiro Award wanashaka ntiyarazwe niho yaragisora indirimbo yarageze kuri kakagezi yari indirimbo mu gihugu cyose aho wacawose wumva Khalijo wanashaka amazina yari ico gihe mu bari muri competition yari yarafise amachance make nta nivyo yibaza yuko ashobora kuyironka kuko uretse kari nyine kuri kakagezi yarafise nta yindi ndirimbo yarafise yatuma bamuvuga kandi novuga ko indirimbo yari izwi cyane kurusha no muririmbyi ego novuga ko cyabe nk'igitangaza kuri we kumva mbere apashije mugabo nabandi baririmbyi baravuga ati tumvize indirimbo yiwe by'ukuri tunakubali. Aho rero genda guhera kuri edition ya mbere yatwawe na Khalijo tugenda kuri edition ya kabiri itwagwa na Yoya hama dubya kuronka mukombozi ariko kuva kuri episode kuri edition ya kane yatwawe na N John biheze cyangwa edition ya kane yatwawe na N John wikaruzi yego kuva hajya kwa N John hariho hatangwe kubonekamo ukuntu menga hariho kote zitemera nyabaririmbye baba babishobo baba bambere cyangwa bati baravyiki tugende duhere kuri edition ya mbere kugeza kuri N John nta ndirimbo y'urukundo nimwe tugeze dusanga igaragara muri Isanganiro Award ariko mu mahiganwa muri zya compete zariko zirakompeta muri zya 10 za nyuma zari muri finale twahura indirimbo z'urukundo zirimo mugabo kuva kugeza ngaho oye nta ndirimbo y'urukundo tugaragaza igaragaza cyangwa yerekana amahirwe yo kushaka kuba indirimbo ya mbere. Ese Isanganiro Award yari yubakiye kuki hariho teme mwaraba kugira ngo indirimbo ishobora kuba ya mbere abantu baraba kwita mu barire abantu baraba kugira ngo indirimbo ishobora kuba ya mbere cyangwa hariho indirimbo zimwe bashaka ku ruhande avuga ati indirimbo nkuko nabisiguye umutima w'umugambi wa Isanganiro Award nuwo kurondera umuririmbyi yakoze neza kurusha abandi muri benshi bakoze neza muga tukakuramwe umwe aheza akaba novuga ni un élément de commerce tudandaza ari vendable mu Burundi mugabo aussi no hanze nico gituma twarondera umutima uhagaze ku ruririmbo rukoze rwiza rurimwo na touche novuga ntiya touche y'igihugu cy'u Burundi kuko iyo ugiye kudandaza ikintu hanze ni viza yuko kiba gifise akaranga mutima k'igihugu kivuyemo no kuvuga hariho kwandika novuga ntuzelo nta teme kanaka ihari mugabo ni le fond by'ukuri ukwandika rimwo un fond iri acceptable. Umuziki ukuntu ukozwe n'umuziki ujanye n'amanorme mpuzamakungu tuzi twemera dushobora no gutwara hanze hamwe avuga ati by'ukuri Uburundi bafise ikintu cyo kudandazwa mbega ukuntu yaririmbye navyo ijwi giwe ni ikintu twodandaza hanze nivyo muri rusangi twarondera twanasutuma abagize juri ko baturabira mu ndirimbo yuko ari ikintu kishobora kudandazwa by'ukuri haba ngaha mu Burundi haba no hanze. Aho oyenda zavuga kuri commentaire cyangwa kuri nabivanye nuko Isanganiro Award FC page ya Facebook bagenda barerekana uko ibintu biko biragenda uko ibintu biko bagenda edition se iheze baca bavuga umuririmbyi yaba ari wa mbere cyangwa bakanamukeza ndagaho kuma commentaire agira handikwa n'abandi bamenyesha amakuru batandukanye bakorera bazi bako bavuga iby'umuziki uno munsi tubaho commentaire yanditswe na Napoleon benshi bamuzi ku izina rya El Haddad. Ndabizi ko El Haddad benshi bari kwikanga ku Tele magazine bamuzi hariyo commentaire yanditse avuga ati ngo Isanganiro Award ngo mara utumara amaza makungu mbega nka wewe umaze kubumva cyangwa kubona nk'umuntu ari muri ya industry akavuga agatanga nka commentaire nk'iyo oyo wowe ubiha agaciro ka gute ivyo yavuze inyuma ya edition ya gatandatu uwo gatandatu aje kwitwara aca avuga ngo Isanganiro Award ngo mara utumara amaza makungu nk'ibyo wowe ubivuga kiki cyangwa ubiha agaciro ka gute kumenyesha amakuru? Nibaza yuko ikintu cyambere gikomeye nuko abantu bomenya la mission cyangwa ikigize umugambi kandi nko nabivuza karanga mutima ka kumugambi hanyuma
birashobora gushika yuko barabaye kanenge ka canke kariya ndakunda yuko umuntu atanga ama proposition de réponse nkuko meje kubivuga indirimbo ishobora kuduha agaciro hanze imeze uku dufatiye ukuntu yanditse dufatiye ukuntu iririmbwe dufatiye ukuntu ivugije dufatiye ukuntu iri arrangé muri arrangement ndumva umenga iyo ndirimbo mwatanze ari nka commenter tuvumenga iyo ndirimbo mwatanze irabuza amakondition amwe yotuma twidandaza hanze byoba ibintu wanashaka abantu bofatirako mu kwikosora niba habaye kosa kanaka tukaraba nimba ibyo tuko turatanga nk'amakomantere ni byiza ko tuvuga skino va pa mugabo tugatanga aussi des pistes de solution nkuko nabivuze ndaswe gutanga umuco umugambi Isanganiro Award uhagaze ngaho mu kuronka ikintu by'ukuri cyo kudandaza gitanga agaciro ku muririmbyi bwiwe mugabo giha agaciro n'abarundi haba ngaha mu Burundi tukavuga ati turi fier ya produit d'office haba no hanze tukavuga turi fier n'ikintu twaye ni kuvuga rero umuntu yatanze iyo commentaire sinayibonye naho nabonye nimba by'ukuri iyo ndirimbo idakwije amakondition avumbaza uti wowe yumvirije yakwije sindi muri johe mugabo novuga yuko hariho igihe novuga ko ntari hafi ntagenda kurikirana cyane ku buryo novuga ko nafise n'ukuboko kandi muri le projet naho ari wanje sinabaye hafi mugabo novuga nti ni byiza yuko abakurikirana umugambi ndumva yuko bakurikirana avec intérêt ni byiza cyane nsaba ni iyi edition abantu bakore kuri izo commentaire nyine zavuzwe habe ikosogwa kuko umugambi ukogwa n'abantu barashobora kuhenda ahaca nkariya ni byiza cyane commentaire nk'izo ko ziba kugira ngo abari kurakora no munsi bace bazogera ko baheze bakosora aho oyendaza nshenga ko no kwindi commentaire yavuzwe ejo bushize igihe umuririmbyikazi Eden Banga aje kuyitwara mu mwaka uheze yari niyo edition duherutse kuronka tuko turategura n'iyindi two tubashikira hano ubundi muririmbyi nawe yavuze ngo mbega kukibashiramo abaririmbyi ba superstar bagashiramo n'aba underground bamwita aba upcoming ati ubwo nibo babashiramo bajya ba superstar bamaze kwandika amazina yabo ngo kugira ngo Isanganiro Award igire ingufu. Ni byiza yuko abantu bagerageza gutandukanya promotion na competition. Award bagombye gutanga award, umutima wa Isanganiro Award ntuhagaze kuri promotion kuko promotion yamaze kuba mu biganiro tugiye turakora. Hanyuma tumaze kubona ko ama promotion ariko haraba haba mu Isanganiro n'andi ma radio niho niyumvire gushiraho umugambi ukura muri abandi bari promu bari koragirwa promotion cette fois-ci canka bamaze kuba bafise ikintu kigaragara bamenyekanye hanyuma tubahe chance yuko turonka umuntu atsindira ikibanza ca mbere adandazwe. Rero Isanganiro Award si yaba underground si yaba superstar ni ururimbo rwose rukozwe neza rwisunze y'ama critère navuze kare ngitangura si kuvuga ngo imenyekane cyangwa kumenyekana nso iragirazwi iramenyekana irazwi nibaza ko n'umugambi uzwi mu rusangi. Isanganiro Award si ya promotion oya niyo muziki ukoze neza wisunze za critère navuga. Ico kiza kumfasha mbaza n'ikindi kibazo kijanye nuko iyo Isanganiro Award cyangwa iyo mweje gukrasa aba DJs abandi bo ku radio bacejwe bavuza indirimbo iyo baje kubazanira indirimbo bakazibazanira mukabona yuko umenga iyi ndirimbo birakwiye ko yoja muri competition Isanganiro Award umuririmbyi muramuha ikete ryo kumenyesha ko ari mu higanwa canke bigenda gute byagenda gute ubusanzwe uko byagenda abaririmbyi babaye preselectionné barandikirwa barabwirwa yuko babaye preselectionné bagiye mu baririmbyi 200 babaye ba mbere munyuma hakaza abandi 10 nabo nyine barabwirwa bakamenyeshwa yuko bari muri competition kugira nabo nyine kumbure ari kwipanga bipanga. Hari kibazo namaze kungira ngo nzogerageza negere abari hagufi cyane abagifise uho muri Isanganiro Award kugira ngo bashaka kukinyishura mugabo barashaka kufise mu de la réponse ukanyishuraho kuri ico kibazo nkiyo bishitse nk'umuririmbyi yaramaze kuba preselectionné agatogwa hama mu nyuma agatangwa kuguzana ama commentaire de kwa ko akavuga ati jewe mu nkure mu higana iyo umuririmbyi avuze ati jewe hako ikibanza mu kinshiramo mu mfuma mugishiramo naka ko twarabonye muri edition iyi turi muno munsi hari umuririmbyi twa Akesedan yaravuze ati jewe ikibanza cyo wanje mu kinkure mugishiremo uri muririmbyi runaka hamwege mubivuga ko ibyo bintu byarabaye ego amabara musubirije bon yarabivuze kuko twe dusanga turakwikirana ama media
we yabivuze kuri media isanzwe ari niyiwe bamubwirije iganiro umugana avuga ati jewe ikibanza canje cyo muri Isanganiro Award bakinkuremo nkiyo bishitse nk'umuririmbyi mukamwumva yavuze nk'ijambo nk'iryo oya mwebwe mu biha agaciro ka gute umuririmbyi ashize mu kibanza si juri mushiramwe n'abafanzi bibo bamushiramwe nibaza yuko nukuba icyubahiro agateka abafani bawe niyo baguha ikibanza sinibaza yuko mu ma competition sindakurikirana neza cyane ngo numve yuko hariho umuntu avuga ngo ndabivuyemwo mbwa navyo birashoboka ni uruhara n'uburenganzira bwiyo gashaka kuvuga ati sinkeneye kujamwo mbwa nibaza yuko jewe ngiza imana mihiganwa kanaka nkuva banshizemwo niva kumenga nushimira abanshizemwo abampaye ayo majwi ni nk'umuntu agera amatora n'aya politiki ni birashikaho umukandida avuga ati ndasavye abantoye amajwi yanje bayahenaka ni ibintu bibaho mugabo umva uyadressa ku bafanzi biwe ati burya mwe mwampaye amajwi ni muya henaka dushikirana ko niyo mbona je nshaka gushigikira excellent ndashaka ndagushimira mugabo nkawe nk'umumenyesha makuru cyane cyane ibintu biteko turakora ni watwitanga ibintu tweretse uti biko gukana n'ubu n'impanuro uracakomeza uziduhereza niki kintu wobwira aba jeune bavuze ko entrepreneur bien sûr que oui niki wobwira nk'aba jeune ugira ngo bashire kurondera canke kuraba ko bovyaza umusaruro ibyo bafise urakoze cyane ajya umuntu wese rafise ari special ari original nta numwe ari copy y'uwundi nta numwe adashoboye twese turashoboye mugabo ikigoye ni ukwemera ko ushoboye aho usanga uri kuri limita ukaguma wibaza ngo uri yashoboye kundusha canke utije sindagera ko nkora ubusanzwe ubu nyine uhisemwo nk'ubu ndabona nk'iteleviziyo mwagize muracara abajene muracara abanyeshuri kera nitwaye twizigiye tubibona yuko abajene batangura umugambi nk'uyu twabibona ari ibintu bikomakomeye bigirwa n'abandi bantu murazi yuko nka televiziyo mu Burundi yazanywe na coopération na aide munyuma kugira ngo turonke televiziyo privé byafashe imyaka myinshi cyane ariko no munsi mbonye umugambi nk'uyu abajene urabona ko mwaravuye muri ya zone de confort mwaravuye muri la peur ubwoba bwo entrepreneur ine entrepreneuriat mwagize muratangura no sawa mu jeune wese ariko aranyumviriza rero muri kiya kintu ushobora gukoza kuboko wewe ushoboye commence gatoya commence nabatiye yuko ntangura Isanganiro Award namaze imyaka myinshi ndeva ikintu kinini kiranira gutangura me ilafa ariko ntangura enjuna bwa nireka ntangure basi ino award n'umunsi award iratangura kumbure n'ibindi bizozama mugayo nguma ndindiye gutangura big nkuko navyifuza kare gushika nkubwira nsimba ndatangura ibintu byose bikomakomeye mu muziki ku isi byatanguwe par des petites actions nta kintu secret hari des petites actions hari abatwenga bagayobozi akanu kose gashobotse gukora wowe ugakora kandi ugakoze soit reconnaissant y'icyo wakoze cyo ni ikintu gikomeye cyane ikindi cya kabiri nababwira nuko navuze ko twese turi original na copy paste y'uwundi hari icyo je nkunda si cyo ukunda icyo je numvamwo nshoboye si cyo wumva mushoboye nous sommes différents ntuzosuive ibyo abandi bakoze ngo nuko bo barishije ngo nacyo nkora bijya bakoze oya vite ta passion je nkaje ma passion ni la communication ndakunda communiquer ndakunda kwiyumvira ibintu bishasha nkabikrea cyo tubandi entrepreneuriat ni état d'esprit ntabwo ari kudandaza ni état d'esprit kurondera des solutions à des problèmes de la société twese turashobora gutruva des solutions à des problèmes de la société ngibi mwagize aha muri ko tuba des solutions umva rero umuntu wese niyumvire icyo akunda icyo ashoboye kurusha hama icyo nyira cyabara cyajinyikiramo acagikora nibyo nobwira abashobora kwanyumviriza excellent nimenda gusezere nongenda gukingurira kuri kano kanya waduhaye ku Iratiro magazine turabizi ko mu munsi akazi kenshi muko murakora ariko kubona mwahisemo tikano kanya reka ndagahereze bano bajene ino televiziyo gango ize ndayagire tuyage dutora umuti w'ikibazo runaka reka ndabashimire cyane ndabashimiye kandi ndabateye intege ino Iratiro magazine ndabateye intege mu bandanye mukora neza cyane kugira ngo duteze imbere kino gihugu kugira ngo twerekane ubushobozi abarundi bafise abajene cyane bafise kuko burahari mu bwerekane barashoboye kandi ndazi ko mushoboye twese turashoboye Mwakoze cyane bakunzi ba Iratiro magazine yabivuze nanje nta kindi kintu renza ko kuko uwo aradukuriye cyane ivyo yadusabye ivyo yabasabye mu bigendeye tubigendeye igihugu cyacu kizotera imbere mwakoze cyane ciao ciao